CNDD-FDD ramba n'akanyamuneza ntangere kuri uyu munsi dusubiye guhurira hamwe turi haziko dusubira kwiyumvira iyo tuva turaba aho tugeze twongera turaba iyo tuja. None rero nagomba afate kano kanya nshimira Imana mushobora byose iyo yaduhaye Burundi bwiza busa n'igihugu koko Imana yari yasezeraniye Aburahamu n'akabuto kiwe. Dushimira Imana kuko muri iki gihugu cyacu natwe twaracuwe bufuni na buhoro, hanyuma Imana iradukura mu ntwaro z'agahotoro. None nimurabe uyu munsi duhuye turi mu mahoro n'impore. None nagomba ndabasabe dukomera amashyi iyo Mana yacu. Turahiriwe cyane muri iki gihugu kuko tugeze ku ntambwe ikomeye, turi mu nzira imwe ku runani rumwe rwo kurwanya ubukene. Kuri icyo kibazo nararavye neza ndumviriza, nta numwe tutakivuga ko rumwe, nta numwe ndumva ariko akingira ikibaba ubukene. None rero birahimbaye kubona uno munsi tuvuga rumwe ku mwasa duhanze twese ariwe yitwa ubukene. Nagira kandi shimire umugambwe CNDD-FDD wo ugumutwibutsa aho twaciye, ukibutsa n'abarundi yuko umunsi ari umunsi udasanzwe, umunsi umurundi wese yotegerezwa kuguma yibuka. Shimire cyane abahumure barigumije tukagumana tugaguma tugenda ku nzira imwe y'urugamba. Dushimire cyane n'intwari ziguze urwo rugamba kuko kubera ukwemera kwacu ntidukekeranya ko izijya ntwari n'ubu turi kumwe. Aricyo gituma mbere nagomba ndabasabe tuzihe icubahiro, tubanze duhaguruke tumare umwanya turiko turabibuka. Murakoze cyane. Abarundi bamwe bakunda igihugu gushikaho haba n'uwigura umwami, kuko igihugu kitagira ubutegetsi kiba gitembagaye. Harabonetse n'abandi biguze igihugu barakigwanira. Umwuzukuru wa Mwezi Gisabo wa Gasore nawe yarabandanije urugamba rwo kwikurako umukoroni, atako mbere araruzira. Abo bari kumwe bagendanye agenda ndumwe, nawe nyene yabandanije aharanira ukwishira no kwizana by'Uburundi, nawe nyene arabizira. Ni benshi mbere n'inyuma y'imyaka 30 irenga ko gatoyi ababandanije urugamba nka Ndadaye Melchior nabo bagendana, nabo nyene bariguze igihugu bariko baragiharanira. Ivyahereye aho kuko abarundi harabonetse mwishigwa rimenetse, hagumye hariho abarundi bishira hamwe kugira ngo barabe ko boharanira amahoro muri iki gihugu cyacu na demokrasi. Ntawuyobewe ivuka rya Paripehutu, ntawuyobewe za Florina, za Naribu, CNDD-FDD, abo bose nta kindi bariko bararondera atari uko twova mu gacinyizo tukaja mu ntwaro ya demokrasi, intwaro itsimbatariye ku mahoro. Ariko rero ikiremesha no munsi
nuko tubona neza ko Imana yari ibizi ko tuzoshika, ariko tuzoshika habaye incungu. No mu Kirundi baraca umugani ngo ntawe uhakuriza itamurya. Nico gituma mu rugendo rwacu rwo kubaka igihugu c'u Burundi kugira ngo kibe igihugu c'amata n'ubuki koko, tuguma dushira imbere Imana, kuko twarabonye neza ko vyose Imana yabiretse ngo bibe kugira dushobore kwicisha bugufi, tumenye yuko ingufu z'abantu ari aho zigarukira, hakabaho ingufu z'Imana. Urugendo twagize turavye neza n'urugendo n'abandi bagize. Nico gituma dukunda kuremesha abarundi, turakunda kubaremesha tubabwira tuti ntihagire uwibaza ngo nuko atari arimwo ngo ntiyarimwo, uno munsi twimuraba, uno munsi uyu munsi tuwigina twese, kuko n'Abanyisirayeli baragiye mu buja kugira ngo bashobore kwicisha bugufi, hanyuma uburuhiro barakira. Ariko rero nagira ndabasubire ndabaremeshe, nabo nyene ntibaciye bakira, baragize ibibazo, bavuye mu minwe y'abakavantara bari babagize abaja mu Misiri, mugabo nticabujije ko nabo barasubiranamwo mbere bica bituma urugendo rubabana rurerure mu bugaragwa, birondera baracanamwo. Aroni na Miriyamu baragumukana Musa, haraba bashaka no kugira kudeta, bavuga ngo mbere bisubirire mu minwe y'abakavantara, bisubirire mu Misiri. None tweho ntimwabonye yuko abazungu tumaze kubikurako twagumye dusubiranamwo. Iyi myaka y'amagume yashikiye Burundi, izi ntwaro z'akahotoro za Ryogora duhure ntibari abarundi nyene turiko turasubiranamwo. Mbere ndabereka igitangaza, ivyo vyose Abanyisirayeli bamaze imyaka 40 mu bugaragwa birondera basubiranamwo. Murabe no mu Burundi naho nyene haciye imyaka 40 kugira ngo twinjire mu ntwaro ya demokarasi. Kuva mu 1962 gushika mu 2002 ahasinywa amasezerano yo guhagarika ingwano, hari haheze imyaka 40. Ico gitangaza muracumbaga yemwe. Nico gituma iyo turiko turavuga nitube tureka gufyina n'ivy'Imana yateguye. Mu 2002 dusinya amasezerano yo guhagarika intambara, nticabujije ko hari abafise agatimatare muri Burundi, baragira agatimatare. Ndavyibuka igihe twasinya amasezerano turi Arusha yo guhagarika ingwano seserofe, hari habarize b'abarundi. Mwari bwumva umuntu arira kuko aronse amahoro? Hari habarize bari mu mugwi userukira leta muri ivyo biganiro, abo twari kumwe barabizi. Murabona yuko batigeze baheba, kuko haheze iminsi mikeyi dusinye ayo masezerano yo guhagarika ingwano, ubwo nyene vyaciye bisubira. No kuvuga yuko barabafise agatimatare nka kamwe ka Farawo yarekura Abanyisirayeli, mugabo kubera agatimatare agaca bakurikira. Kandi nobabwira yuko ico gihe bamaze kurega kuri ayo masezerano ntiberewe, kuko mu nyuma niho baciye bavuga bati twemere dusinye amasezerano nta kundi, kuko waciye umenga Imana izanye ingufu tutari tuzi iyo zivuye. Ni ingufu n'Abanyisirayeli barose hamwe mu Misiri kugira ngo Farawo acagwa, ayo ingabo ziwe ziherere mu kiyaga gitukura. Twebwe mu Burundi twaragize abarundi baguma bashigikiye abazungu, bashigikiye abakoroni. Umugambwe PDC wari ugizwe n'abarundi, wavuga uti n'imiburiburi Uburundi bwikukire mu myaka 30 yiza.
abandi barundi bari kumwe na Rwagasore bati namba dutegereza kwikukira ubunyene. Aho hose murumva yuko naho harimo ukuboko k'umukoroni, abarundi bonyene nibo biryanira. N'abanyisirayeli rero naho harimo Setani, murumva yuko nabo nyene nibo biryanira. Kubera rero ivyo nico gituma natwebwe abarundi tutokwigira twibagira inkebuzo Imana yahaye abanyisirayeli igihe yababwira iti nimwamara kurya mu gahimba mukubaka inzu nziza kandi mukazibamwo, aho ibitungwa byanyu binini binini na bito bito bizogwirira, ifeza n'inzahabu bikagwira, maze ivyo mutunze byose bikagwira, umutima wanyu ntuze wishire hejuru ngo wibagire Umukama Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Misiri mu nzu y'ubuja. None namwe natwe muravyo twaciye, ndazi yuko muri twebwe igihe twaha Imana ikibazo ca mbere twavuga tuti Mana niwadukura aha hantu ivyo arivyo vyose tuzokwibuka, tuzotanga amashimwe. Natwe rero ntitwohengera uno munsi ngo nuko yakwashi yaheze, ngo nuko dusigaye tuba mu mazu meza, ngo nuko tugendera mu miduga twagenda n'amaguru hanyuma ngo duce twibagira. Nico gituma uyu munsi ari umunsi ntibagirwa. Abarundi bose bari bakwiye kubona ko ari umunsi w'amahoro, tugasangira utwo dufise tukagira umunsi mukuru, kuko n'umunsi ntibagirwa, umunsi abarundi biruhukije bakavuga bati turinjiye mu mahoro. Ndibuka umunsi twari duhejeje gusinya amasezerano yo guhagarika intambara burundu, umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Thabo Mbeki yabwiye abarundi ati mbega mwebwe mwejeje gusinya amasezerano ntimuvyina. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari Domitien Ndayizeye yaciye avuga ati twewe mu Burundi nta uvyina atanyoye. Uno munsi ndiko ndabisubiramwo ndabona nti ubwo ayo masezerano yari yamunezereye, kuko unezerewe aravyina. Hanyuma baca barahindukira babwira sogokuru wacu nawe Petero Nkurunziza ati weho ntaco wovuga. Aca aratangura ka karirimbo munsi rurangira muri CNDD-FDD ngo warakoze Mana integuro yawe ni nziza, warakoze Mana integuro yawe ni nziza. Murumva ntitwari twagiye twabiteguye yuko tuza kubyina, ariko twarabonye yuko ari integuro y'Imana, kuko nta nguvu twari dufise. Nta muhari ushobora kuja kurwana urugamba udafise igihugu kiwushigikiye, hanyuma utagira naho uzokwigira igisoda, atabasoda wari ufise, hanyuma gutera imbere gushika aho utsinda. Kandi rero ikinezereje nuko twese twavuga tuti nonaha tuzotsinda, twese tukabaza ico kibazo. Niho hari igihe twavuze tuti mbega gutsinda no kuvuga iki? No gufata igihugu, bose ariko bavuga gufata igihugu. Turarondera ico gihugu dufata dusanga turagifise. None igihugu twaryamwo tukaryamamwo tukanywamwo amazi yaco, none ico twari tugifise. None twafata ikindi gihugu ikihe? Uweretswe ubwa mbere n'uwaciye azana kandi karirimbo acaririmba ati tutaingia Bujumbura, tutaingia Kasiasa Kari, kibonge cha nini vijana walihamia msituni. Murumva jewe
twaragiye duhitananye n'uwitwa Kobako Gaspard tugiye gusaba ko tuja mu biganiro natwe turatonda nk'uko bandi banyepolitike batonze bati mwe mujahe tuje mu biganiro bacadushira mu gasho hagi Dar es Salaam iyo ndahaciye nama ndahibuka kuko n'igiti nticari gito mu nyuma niho twagiye kubimenya ko ari abarundi bonyene bagiye kuvuga bati mukababona muce mubaboha baca batwagiriza icaha gikomeye cyane yuko turabasoda babuyoya tugiye kwica abarundi b'impunzi muri Tanzania. Murumva ko ico caha cari gikomeye kuko aravuga bati tukavuga yuko ari aba FDD bazoba bakize, reka tuvuge ko ari abaje kwica abarundi b'impunzi. Murumva ko bitari byoroshe. Aha umuntu yovyumvira uri kuriyumvira ni mwibuke ibiganiro byari bitanguye i Roma bigapfa. Hajya hariho ibintu byinshi byabaye mu nkuru tuguma turonka kubera ubu tubiganira. Hajya mwobaza nka wa wundi yashinga intahe kuri Ryareresi Mbanzamihigo yokubwira ingene mu 91 hagira haba ibiganiro hanyuma bagaca barungika abantu batira surutoro rumwe gusa twende turasa igihugu cyose kwerekane ko abo bantu atamahoro bashaka bariko bararasa. Ivyo byarabaye. Hajya 91 barahenza abantu muri parike Hutu batirasa duce tubako igihugu cyatewe duce turarika abantu ibiganiro bizaba bihagaze. Hariho abantu rero bagatima tare kugira ngo ibiganiro bikunde ni Imana yabigize. Vyarase ko bitangura twebwe turababwira tuti kugira amahoro aboneke mu Burundi tubanze twerekane abagwana ni bande. Abo twagwana batwita abahutu natwe tutari abahutu twe turi CNDD-FDD. Umuhari uragira ubwoko, umuhari ntugira ubwoko, na leta ntigira ubwoko. Iyo leta igize ubwoko ntibikiri leta kabarakabwi baravyanka gushikaho twe tubabereka baranka kwemera. Turababwira tuti tubereke ico abo twoganira ibiganiro biheze amahoro acaboneka. Turaberekana hariho umugwi witwa Top 10. Top 10 abahuza bose bariyobagiza baranka kumenya uwo mugwi w'abantu 10 bica bagakiza muri iki gihugu cy'u Burundi. Hanyuma gushikaho tubasaba tuti tujane kwa Mutama Mandela arabazi. Twaraburanye tuburana n'abahuza tujane kwa Mandela baradututse ngo mwebwe ngo muri iki kugira mwe mubonane na Mandela. Mu Gifaransa bavuze ngo devant ni pied ngo mwebwe ngo muri iki ngo murazi ko mutukana mugayana ngo Mandela. Tabwira tuti sawa ko mwase ko tuvugana reka kwitahire muzoturondera. Hanyuma nyakubahwa yahoze ari umukuru w'igihugu cya Tanzania Kikwete niwe yaturondeye mu nyuma twigiriye araturondera turamusigurira neza gushika avuga ati bajane kwa Mandela abibonere baturatujana turashika turabura twe kibazo dufise dushaka kuganira n'umuntu nitwasinya amasezerano yo guhagarika igwano ici hagarara. Abo nabo n'abantu bitwa Top 10. Mandela rero niho yavyibuka acavuga ati I remember the Top 10. Abo Top 10 igihe basinya amasezerano ya Arusha bari batoye umuhisi Bayagana kandi Epitas yuko ariwe azotwara ikirigo c'ifata kibanza ca mbere. Haza kakagwi gaca kamanuka kwa Mandela bati atari uyo yatwaye ingwani kibandanya mu Burundi ntizohe. Mandela acagira ubwoba ati reka duhe abo bica bagakiza bashatse ingwani herihera bashatse kwibandanya ibandanya. Niko Bayagana kandi yagizwe kudeta. Igabaye kudeta none ko ntuzeje disi yari yamutoye kiretse yikorona. Ico gihe Mandela avuze ati I remember the Top 10. Niho
amahoro yagiye kuboneka, tuti bazane rero. Ibacu barabazana, umukuru wabo yari Buyoya, niho yemeye kuza mugari yarasi. Tutatangura ibiganiro rero nyakuri vy'ukuri. Ivyo biganiro ari byo byadushikanye kuri ya masezerano yo guhagarika intambara burundu. Mugana nyene ntibyoroshe kuko ikiringo ciwe cyahize gihera yananye yase. Hanyuma haza ikiringo ca kabiri ca Domisiyo Ndayizeye, arabandanya bya biganiro. Nawe nyene twarabona yuko agendera mu kwaha kw'abantu. Muri Afrika y'Epfo baruhukiye kudufunga, muga badufunga twese, baba ba leta baba na twebwe dupfungirwa hamwe. Iyo rero hageze indakwivuka nta kiyabucirabura n'icera. Amahoro namwe ko bitunaniye rero ko tuzara amahoro muri Afrika y'Epfo bacatugaranira ahantu baca barigira. Baraduhenda, twarakundaniye mugabo hari intebe 8 turenga 30. Waricara abandi bahagaze, hanyuma bakaza uburushe akaza ukamutiza intebe wowe ugahagarara. Iyo abo muri leta, iyo abo iwacu twarahana intebe. Burira buraca, hanyuma umengari ku munsi ugira gatatu niho baturekura. Twatashe nk'ikibwa c'inzungu cari kiziritse. Twaruhukiye muri hoteli y'umuzungu yiyita Mr. Twa, ngo aserukira abatwa, kuko nawe yavuga ati nzoja mu biganiro userukira abatwa kuko ntabona abonye. Sindabona umutwa mu biganiro, je rero serukira abatwa. Uwo muzungu yitwa Walter, Mr. Twa niko twamwita. Azabona twese kumwe kw'inka zanyotewe zishotse, twashikiye kuri kontwari twese, hakuna mu baguzi kunyota. Unyota cemera neza. Hanyuma dushikira kuri kontwari, wa muzungu acavuga ati kubona abarundi barinze bicara hamwe, ivyo baza gufata byose nije ndabiriha. Hanyuma turafata urukanywa, rutanguja no kwicara ahubwo rutangura gufungura. Hanyuma rero abasivile baca baruha kare, baca baja kuryama. Mugabo hariho umwe Ntuzeye Pancras Chimayi yagumye yicaye muri twebwe abasoda, abaofisiye bo mu gisoda ca leta na twebwe twicaye nawe agumamo. Ndazi yuko General Niyonge ko pesa niyo yatanguye ngo murabona akakayegwa ngo Abanyafrika y'Epfo batugaye, ngo hatwebwe abarundi ntitwovyikorera tutarinze kurondera aba Abanyafrika y'Epfo. Twese rutangura rero kwigaya yuko ataco tumaze kubona tuza kurondera umuntu dufise ubwenge bumwe, hari nabo tuba tuburusha, ngo abariwe atubanguranye. Dutangura rero kuvuga ati hajya ntitwovyikorera. Abasoda twese tukavuga ngo turashobora kuvyikorera. Kumvikana ejo mu gatondo duce kwicaranira tubiheze. Pancras baravyumvise aca yiruka kubwira shebuja, ataza gutureka. Itegeko rica riva i Bujumbura ko bose baca burira indege saa 8 y'ijoro. Mu gatondo ya saa moya twavuze ko duhura, dusanga abareka bose baraye batashe. Duca dusigarayo twenyene. Mugara yo kubwira ajya gukina cheze vide n'ibibi, haciye haba forfe kuko twene twukuri kwaciye kumenyekana, twasigaye turakina twenyene. None kwa Rumitire yari yatoze, twaratoze turakina, aho niho ibintu vyagiye kurongorokera. Mwumva ingene Imana ikora neza cyane, na shetani rafasha hajya kugira Imana ishike ku mugambi wayo. Twaraye ku majoro menshi, jewe ndazi yuko ari abatevye baravuga bati mbega urya mugabo mu buzima bwe warigera ajya. Ari habo twari kumwe ngaha, twarashaka kugira inama gushika saa 7 y'ijoro, tugaca tuja kuri composition
duhejeje composition ngaca nkompoza ingena amakoro aza kugenda proposition ico tuzojana mu gitondo, ngaca mpamagara uwitwa Leontine na Nadine bari bazi icongereza, bagaca bahindura mu congereza, tugasubira tukabitondesha. Hagati yaho muruka kugaba bukeye tugaca tuja kunywa icayi, ngaca babandi twari kumwe ndabaha raporo ivyo twakoze kugira bikosore duce tubitanga, kuko twari tubangutse. Nkuno munsi noza mbona abakozi ba leta bangutse nkuko twari tubangutse, ubukene tuba tubusezeye mu mwaka umwe. Hamwe nobona abakozi ba leta ashobora kuvuga ati singyama ntahejeje iki, singyama Uburundi bwokira mu myaka itarenga 2. Mukarero namanda bibona uri kwagwanya igihugu cy'u Burundi akora kurusha inkona. Muze murabe akayaba kuko umuntu yahemutse ngaha mu Burundi arakora yahora yicaye muze. Mwe murazigere niyo mbare yari kinebwe mugihe, niyo mbare yari kinebwe ku buryo ugiye iwe wasanga amasinyatere yuzuye muri saro, wagenda ku biro ugasanga amasinyatere yuzuye yiyicariye ngaho ariko ari wanga wanja yitere inkuru. Mugabo bosha hageze gusambura Burundi yarakoze ijoro aremera kukaryama. Mugabo hajya Imana nayo yari ifise iri kwirakora, yashaka ivyanditswe birambuke ko hazoba kudeta, mugabo atatizoshika kugira berekane ko Abarundi tugeze ku rundi rwego. Erega bijya mu 2015 Jesi ntekeranya ko Imana yabihaririye ko na Shetani iti Shetani genda wigeragereze turabe. Kumwe baganira kuri Yobu, hanyuma rero Shetani iraza irigeragereza. Mugabe Imana yashaka kwerekana ko mu Burundi ubumwe bw'Abarundi butagisubira inyuma. Yashaka kwerekana ko mu Burundi haje inzego z'umutekano zicungira umutekano wose, yuko kudeta itagishoboka. Imana yashaka kwerekana yuko twamaze kwinjira mu ntwaro ya demokarasi ko bitagisubira inyuma. None kugira tubimenye hari kubiki ko Abarundi twemera twikoreye ko byategerezwa kuba kugira nyene ivyanditswe biranguke biboneke intambwe tugezeho. None mwarabonye amatora y'2020 si ubwa mbere yacagenda neza. Hajya mwari muzi murarira rero ngo ibibi vyaje, ibigeragezo ntibizoreka kubaho, ariko haragowe uwo bizokomokako. Rero urwo rugamba ntirwahereye aho. Nimwiyumvire ingene twashitse gushyira amasezerano yo guhagarika ingwano mu ngiro umwanya byadutwara. Naho nyene ndicabona gikomeye kuko ndi mu bambere bashitse Bujumbura. Kugira dushike Bujumbura baratugoye. Niwiyumvira abantu bazi ko hari wicungerera umutekano, bakabwira ko udashobora gucungerera umutekano n'uwahora gucungerera, ngo mpakucungerera umutekano n'umunyamahanga. Ndazi ko navyase ndababwira nti abo basoda muri Afrika y'Epfo nibabanze banyereka aho basinye yuko imbere yuko mfarimo bazopfa, ariko turi kumwe uyo tuzopfana ndabizi. Kandi jewe shitse Bujumbura rero je baragize igitero aho nawa abasauza baguma bangurikira, je nkabwira mwebwe sindabakeneye, baca bakambika impande yanje. Hayo umunsi umwe kwa bahati nzuri yao mbaya abapariki utu FNL baca barantera, baba sauza bose bagiye munsi y'igitanda kwinyegeza. Natwe turagenda ku rugamba kandi turabirukana turabanesha. Tugarutse nagiye mbona bapfunduka, General, you are safe. Urabona umuntu yaraje tuzo gutabara. Mu gutaha nagiye numva bukeye baca bambwira ngo hari umuntu ngo abasavye raporo ngo bagiye kwadakengurukiye. Hanyuma ndabaza nti none muzogaruka ngo ntituzi komanda itazovuga.
ntibagarutse je niko bavuye inyuma nta kiringo cabo carinze guhera ntivyari vyoroshe turashika kuvanga ingabo biba ikindi kibazo kandi nagira ndababwire nimwamushaka gutora umuti w'ikibazo c'Uburundi ntimuze mwigere murondera umunyamahanga murazogitorera umuti ni mwebwe nyene bene ikibazo mbe burya munaniwe kugabura umucungwe urabona umucungwe uraryoshe nobananire ko mugabura mukuramo udusate uhamagare umuhuzu uti tugaburire muragenda bigenza none uwo mucungwe we ntawushaka apfuma kimanyura nabi kugira hagire n'agatobe gakoroka kuko ntimumuhayeko none mutamuhaye kumugomba aca bigira neza nimwagira ikibazo muri iki gihugu cyacu c'Uburundi ndabwire turabavukanye twicare hamwe tugitorera umuti dushizeho umunyamahanga biba binaniranye n'ubwa mbere twagize amatora atunganye muri iki gihugu kubera iki nta munyamahanga yarijemwo igihe cyose muzorondera umunyamahanga kubinjirira mu bintu byanyu muze mumenye yuko mutazopfa mushitse ku nyishu gitomoye kuko muba mumugururiye kugira ngo nawe nyene aronkemwo akamanyi kiwe none ha mu Burundi nta turyoshe umunyamahanga ashaka none wo muhamagaye ntubumugururiye reka ndabere ikintu kimwe amasezerano yo guhagarika ingwano burundu twayakoze turi abarundi gusa abanyamahanga baratangara uwo munsi twicaranye twebwe ku ruhande rwacu twari batatu ku ruhande rwa leta bari batatu nyene yari twebwe yari sogokuru yigiriye yari Rajabu na jewe ku ruhande rwa leta yari Domisiano na Ambroise Niyonsaba na Terase Sinunguruza hanyuma baraganira bakuru twandika twe na Terase Sinunguruza twandika ibyo bari kubarumvikana duhejeje batubwira bati genda rero mutwandikira amasezerano twicaranye twavuze tuti ntidukora amasezerano akaja mu ngiro kuko na yacu tuvyandike twese twize droit ko twize droit rero ntitugire article ingingo idashobora kuja mu ngiro hanyuma rero mugacangira Imana igira amabere none ntiyosa Imana igira amabere jewe nije narinzi kwandikisha ordinateur n'abatavugazi iyumvire jewe umunyeshamba bavuga ko sangira mufe n'inkende bavuga ko mfise umurizo nkaba nizo kwandikisha ordinateur umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu atazi kwandikisha ordinateur ako rero kabaye akabirya kuko ni jewe nkandika neza gaca ndamusomera ivyo nanditse ati numva ari sawa ivi hanyuma turaheza ayo masezerano tuyahejeje turashira abakuru ba shefu tutisoma murabe je shiriwe waje ati ni mahwi nawe ubundi ashiriye uwiwe ati ni mahwi aho baca barahura bose bati amasezerano turayarose duca dushira abahuza twabibashiriye saa 4 turicara kugira bazana ayo masezerano ngo tuyasinye ndababwiye ntituyakaze saa 4 yasinywe mw'ijoro barase kubigarukana baravyicarako tukabaza tuti none ko twebwe twahejeje kumvikana abo bandi babifisemo inyungu izihe ntibabizane dusinye niho hari umuntu yatwibiye akabanga ati none ivyo baba mwabishizemo ati mwe wese burya ariko ararondera akantu kiwe hariho bavuga ati ntegereza kuronka ingabo zizoja guhagararira amasezerano bari barihemberwa na ONU uwundi akavuga ati nanje nzobikiye bagaca baharira rero bamara umunsi wose twebwe abarundi twahejeje none gahe aha abarundi muzosubira kuja kurondera amakungu ngo abariya batorera umuti w'ikibazo cyabo jewe narose akarorero ngako akarorero nako ntivyari vyoroshe ko dushitse no ngaha rero niho vyanka bakavuga ngo urumva tuzobaza kubaka inkoho hanyuma tuje kubigisha mu ishure hanyuma muce muza muje mu gisoda twe turabasoda ngo yamwe muri abasoda ngo mwize kwishuri riri tuti mwamuzi ko tutarabasoda
tondesha ibatayo harya nanjye ntondesha ibatayo harya tugwane unesha uwundi nibaza ari umusore. Murabaza nuko yapfuye yayitavye Imana General Bijonya niwe twaharira nti wewe ko wiyemera shira ingabo harya. Yaravuze ngo mbaye generale nkiri muto ngo ntibikunda ngo n'abari generale w'umutama. Yarabwira nti nta kibazo ko wewe ni ufise uburambe ni ukomeye wavyize genda rero dushira ibatayo harya nawe shira ibatayo harya tugwane unesha uwundi niwe azoba ari generale. Yaciye abiheba. Sogokuru yari minisitiri wa bonne gouvernance acamba hasi arigira yaciye aba komanda supreme none kariwe yari umukuru yaje harya. Rero ntivyari vyoroshe mugabo uruhizo ngabo zarabaye duca turaduga. Rero ntivyari vyoroshe muge ngabo zimaze kubaho mu gihugu uye abandi ntibigirwa amafleta ntambi kuko niba abonye politike ico womenya nuko amazi asumira kwibuye. Uzojejagura ubujambo bwa politike utagira umutekano. Muri gihe mwumva umunyepolitike avuga ingwano iri kwiraba amasoro ariko aravuga. Hariho umugenzi nabajije inyuma ya bijya byo mu 2015 ntibega ntirijya joro ko ntakubonye wani bajya hari karasuburinda amazi asumira kwibuye ntacyo ushobora gukora mu gihugu umutekano utariho. Nta n'amajambo uvuga ngo akunde ntasohoka ruca rubwoba. Rero twarubatse umutekano turawubaka neza. Hanyuma rero intwaro ikiza mu bisanzwe ifise ahivugira ahihagarara kuko utagira ingabo ntacyo uba ushoboye. Amatora duca turigiramwo rero hajya rero bari bazi ko CNDD-FDD izotsindwa ngo ku isi ngo nta namwe birashoboka yuko ngo habe umuhari ngo uva mu ishamba ngo ugende muri demokarasi ngo hajya umutsinde ngo hajya ngo itsinzi ni kashi. Mbega burya wari umugwi cyari barabene igihugu. Ibyo rero nibyo batarigira n'uno munsi bumva. CNDD-FDD si umugambwe w'indongozi ni umugambwe w'abene igihugu. Indongozi nimushake mwese muhemuke umugambwe CNDD-FDD uzobandanya. Rega indongozi zamazahemutse kuko indongozi nyinshi zinjira mu migambwe zigiye kurondera ibiti. Iyo abuze ibiti tubyara nyabo. None ko baba bahemutse muri gihe mubona umugambwe CNDD-FDD utsindwa. Ubuzi ko atangiye kurondera igiti murabona yigumiramo. Hariho umuhisi General Dolphe niwe yavuga ati gumamwo gwa mu bandi kuko ugize debandade nagiye ndabwire aho Burundi hariho ababushaka benshi bufise akaryoshe baguma barondera mugabo kubera urunani rw'abarundi barabura aho binjirira. Mugabo buza aho binjirira so kuva ko babahevye. Mwe murabona ingene intare higa. Intare rurakomeye cyane. Muga nta ntare rigera yinjira mu busho bw'impongo. Impongo ziriko zirarisha nta ntare yemera kwinjiramwo mu busho bw'impongo. Ariko ikikora n'igiki irakanga. Ikaze zigakanguka zikiruka ntiyinjiramo iraba kagize debandade. Akavuye muri bwa busho nikikurikira igacifana nazaho zibera ibigugu uzobona zice zihagarara zigatazirisha nayo iri kwirara rya mwene wazo. Rero mumenye yuko ni haba no munsi dutekanye nukubera ubumwe bwacu so kuvuga ko intare haraho yagiye. Nico gituma mukuba mwumva abakanga bakankamwa ngo itazi niravuze ngo oniravuze ngo inibero pe niravuze kugira ngo duhahamuke hanyuma kagira debandade baca bafata. So kuvuga yuko turi mu mahoro rero ngo nuko umwasi atari arakeneye ubu Burundi
ikidutunze n'ubumwe bwacu kandi nagira ndabasabe ntidusubire kubona abahemu tugira ubumwe Uburundi buzokira none mwosigurira hari igihugu kingana n'Uburundi muri Afrika gifise abantu nk'abarundi igitigiri c'abantu nk'abarundi murabona cyagoma kirya cirimira iwacu genda murabe musanga hari ibihugu binini muri Afrika bifise abantu bake bifise amatongo manini mugabo gasanga ivyo bafungura babisuma hanze mugabo Abarundi turi benshi dufise agasi gatoyi mugabo ni murabe ingene ariko murabona ingene Abarundi dutunze erega Abarundi dukora utiyemwe mugabo twaciye mu magume menshi nico gituma twataye imitwe twagoma turaba hanze nagira ndabwire ko ubumwe bwacu buzotuma dutunga gushikaho tuba igitangaza twigumiriza ubwo bumwe ubu rero nibwo rugamba tugezeko hariho umwasi yamaze kwivuga kuko ibiciwe n'ubukene burihishaga yene ubukene si umwasi ntibwajeje kuvugira heru ko ari umwasi mubi mugaturaheba ubwo bukene tugaca kurwana n'umuntu ataridekarara ko ari umwasi ugatangura kwinuba mugenzi wawe mbwira ingene twoshobora kugira ngo arunane gute turiko turarabana kuko mu nyuma twoca tutavuga ngo kundaba weho kundaba hanyuma biherera he ngo ivyo biso ngo kandi kirashinya ngo we ntushinye ngo hundabishije iki mwumvise ko twataguye mugabo hariho umwasi tuzi neza yitwa ubukene aho twogiye hamwe ngo tumugwanye tugaca dutangura kuraba ibindi je nagira ndababwire yuko uwo mwasi atari deklare hariho uburyo bwo kumugwanya tutariko turahangana ariko akoresha ubwenge natwe dukoresha ubwenge ingwano nziza ni ingwano utsinda atanumwe ubuze mu bawe ukazobona ingwano uza gutsinda ubuze mu bawe si nziza iyo uba wabuze ukugira ushobora kurwana ingwano nziza gwana ingwano utsinda ukanesha umwasi kandi wawe ata muntu ubuze none wayigwana gute umwasi iyo atavuze wihenze ushobora gusanga ugonze kaburimbi ukihenda wihenze ubuhaye intege umwasi kuko abarose hagufatira ikintu cya mbere rero umwasi kumugwanya urakinga iyo ntambara nk'uno munsi turumva abantu bahiga muga ntushobora kumwagiriza kuko ntacakoze arahiga uramubona none nawe uri gukora iki kugira uwo muhigo wewe ntuzushike utegereza gukinga ndababwira abasaba ari gore muzokumva umuntu yagiye kwizama arindiriye abasuma uwuzoca avuga ngo ujya mu ntaraririye iki ngo nareke kurarira uzoshobora ko ari musuma muzokumva abantu bavuga ngo abarundi ntibagire izamu ntabaravuga ngo mbonera kure n'imbingo kubera zigira ironda uzucumenya ujya bivuze ko ari we mwasi yari yabonye aho yotoborera none asanze wahacunze agaca kwita umwasi kugira ucike inkokora ucuheba hanyuma caza nagira ndababwire mbonera kure muri ngaho shirira dukinge umwasi hariho umuntu w'incabwenge akomeye yigisha muri kaminuza yo hanze w'umurundi yumvise turiko turigisha yuko n'umwana ategerezwa gucunga igihugu aca avuga ngo Burundi ntawe buriko buraja ngo kubera ngo turiko twigisha abana bato gukunda igihugu ngo ntitubigishe ibiharuro n'igifaransa gusa ngo ivy'igihugu tureke ndamubwira nti kubera imyaka myinshi umaze hanze we ntugira umurundi umunyamahanga usigaye wanga Burundi twebwe tubukunda rero
n'umwana ari mu nda tuzomwigisha ko avuka akunda igihugu. Tuze tubiririmbe avyumva akiri mu nda avuke avuga ati igihugu uzogipfira umwasi nzomugwanya gushika mpaka. Barya n'abasi bariko baduca inkokora. Nagira ndababwira igihugu kiragwanirwa kandi ntikigira imyaka ukigwanira. Naho abimpumyi arumviriza akavuga ati ndumvise ikintu kibicunga. Gukingira igihugu nta mwana nta ukuze tukibakundisha abana bacu Uburundi ntibuze busubire mu ntambara. Tubigisha ubumwe, tubigisha abasi b'igihugu. Ubuzi bazotera Uburundi rero n'abaromoka. Turatanguye kuko ingwano nziza urayikinga kugira tuyikinge nta n'isantimetero imwe y'igihugu tuzosigaza tutariko turarire twese turabiyo bazomene. Bajya bavuga nabanka ko turarira no kuvuga bariko bagira umugambi mubi. Muramaze kumva abantu bambere bidogera abapolisi sabasuma sabagize banaga umwasi ntiyambaye uniforme ntacu mumenyerako. Hajya wewe umupolisi yambaye uniforme arabona wewe ko ari umwasi wiwe mugo umupolisi amubona umengana umuntu asanzwe akaraba ati je ninaja kwiba cyane naja kwicuja muntu ujya mupolisi azofata no mwasi wanje reka rero mbanze ndamucafuze kugira ngo ninaja kwiba kafata cyane ndavuga ngo ntimubona abapolisi n'abakwiye ntimuze murondere ngo nibindi. Umuntu abujije abene gihugu kurarira igihugu menya ko ari umwasi agira atera igihugu. Ico dukora rero duca turarira kuko badutebuye. Abana bacu tubigishe gukunda igihugu baze bakure bakunda igihugu ntibaze basubire kwanjajwa ngo dusubire mu magume. Tubigishe gukundana bumve ko abarundi twese tuvukana ntibasubire kumva ngo abahuta abatutsi abatwa bumve ko turi abarundi. Tubigishe ko igihugu cyacu tucubaka tugira amahoro tugira itunga. None tabigishije tuzobigisha ngo igiti kigorwa kikiri gito. Bashaka yuko twigisha batama kurarira igihugu nabo bari bageze kuruhuka kugira ngo gwaruka abari ngo rurarira igihugu. Jewe nagira ndabasomere kuko nabonye ko abarundi barahamutse kubera abo bantu baguma babahahamura. Ibwirizwa shingiro turije ko turabe ivyanditse niho muca mumenya abantu bose bivugisha bumve neza ico umurundi wese ahamagariwe. Umurundi wese ategereza gukingira intayi kwikukira n'imbibe z'igihugu. Ako nagace kambere bavuze ngo imbonera kure, bavuze umudasigana, bavuze ivyuma vy'indege, bavuze umurundi wese ategerezwa sinavyo kuhendahenda. Umurundi wese ategerezwa gukingira intayi kwikukira n'imbibe z'igihugu. Umukoro navuze ngo araje tuvuga tuti hadutsinde utwice ndemera mwezi yaciye azana ingabo ziremera zirigura Burundi. Agace ka kabiri umurundi wese ategerezwa kwamagavye kandi agaterera agacumu k'ubumwe mu kugwanira igihugu c'amavukiro mu kugwanira igihugu c'amavukiro. Umviriza neza, umurundi wese ategerezwa kwamagavye kandi agaterera agacumu k'ubumwe mu kugwanira igihugu c'amavukiro. Kwamugavye no kuvuga iki? Kwamugavye kuvuga iki? Bamwe bavuga rero ngo ntitugire irondo twiryamire umwasa acaza. Iri nibwirizwa shingiro niko ndasoma. Utegeza kwamugavye umurundi wese ategeza kwama kwirondo ahari hose yamagavye araririye kugwanira igihugu c'amavukiro n'intahe yo kwikukira. Agace ka gatatu umurundi wese n'umunyamahanga wese aba mu Burundi. Aha rero muvyumve neza, umurundi wese n'umunyamahanga wese aba mu Burundi ategerezwa kwirinda guhungabanya umutekano w'igihugu. N'umunyamahanga nawe araje muga mu Burundi uzawumva ngo ufise ngo ishira hamwe ngo rihanira agati y'akazi na muntu ngo ntajereje kurarira Burundi arica n'umuntu mbere we ntahanwe ngo bamufashe ngo umumenyesha makuru ngo naho yo kwica umuntu ngo ntangorane kirazara ko afatwa. Umumenyesha makuru ahamagariwe kurarira Burundi nawe nyene ahubwo niwe muntu aza makuru menshi niwe yoca abwira polisi
ni devoir. Umumenyesha makuru iyi devoir constitutionnelle iramuraba, niwe amenya amakuru menshi, niwe wa mbere yoca abwira police. Atabikoze rero ikosa riramufasha, kuko ikosa ni bibiri, ni action par action ou par omission. Non assistance de personne en danger. Wabonye uko umwasi agira atera Uburundi ukanka gukebura abarundi ngo bikingire, ubumenje ni igicumuro gihanwa, kuko wari ubizi ko bagira baze kwica abantu. Ntuvuga rero ngo ndumumenyesha amakuru ngo dipatiri ngo dinde, ivyo ntibirimo. Uri Umurundi utegerezwa gucungerera umutekano abarundi bene wabo. Iyo ni ingingo ya 72 ifise ubuce butatu, muce mugenda mu bisome. Ingingo ya 73 nayivuga iti umuntu wese ategereza guterera agacumu k'ubumwe mu kubungabunga amahoro n'intwaro rusangi n'ubutungane kuri bose. Umuntu wese ategereza guterera agacumu k'ubumwe mu kubungabunga amahoro, intwaro rusangi n'ubutungane kuri bose. Ubonye umuntu ariko yiba amatora cyari kwatuba amatora ukamureka, ubumenje uteza guterera agacumu k'ubumwe mu kubungabunga amahoro kugira ntihagire uduhungabanya. None pasitori yishinze ngo riko nigisha ijambo ry'Imana, mugabo yanyegeje umuntu afise intwaro yaje kwica umuntu. Ucuvuga ko ari pasitori ngo ni sawa ngo ntangorane. Ibwirizwa shingiro riramuhamagara gucungera umutekano, naho umumenyesha amakuru, naho umunyamahanga nawe arabihamagariye. Ingingo ya 74 ivuga iti umurundi wese mu bikorwa vyiwe ategereza guterera agacumu k'ubumwe mu kubaka no guteza imbere igihugu. Mwumvise ibikorwa rusange, ugaca ukicara ngaho ntakiri kurafasha mu bikorwa rusange, ntumenye yuko wajeje kuhonyanga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Baravuga yuko abaja kwirigara twabajana kubarimisha abantu bagaca bagona guhungabanya agateka kazira muntu. Ntimwumva ko yahungabanije ahubwo wewe agateka k'igihugu. None yagiye mu iterambere ry'igihugu, mu kubaka igihugu, mu giteza imbere. Ni ngombwa ku mwenegihugu gukora ibikorwa rusange. Mugabo uzawumva bamwe agateka kazina muntu, ibyo n'ibikorwa by'inguvu. Abarundi se twagishiriyeho gayemwe ibwirizwa shingiro, kandi kwisi yose muze murabe aya n'amategeko mpuzamakungu ari kwisi yose. Nta bwirizwa shingiro na rimwe kwisi yose ritavuga ibiki. Mugatwe bw'iwacu ngo ntibije mu ngiro, mugaba ahandi ntibije mu ngiro. Hari aho numvise ngo kirazira gutambuka n'amaguru kwibarabara, kandi akagufata bakagufunga. Aka WhatsApp mwabonye gatembere ngo kirazira gutambuka kuri autoroute n'amaguru. Aha ndabishimikiye ko kugira mwumve urugamba turiko, abajya bose bagwanya ibyo mumenye ko arabasi. Ingingo ya 70 mwibwirizwa shingiro ivuga iti abene gihugu bose bategerezwa kurangura ivyo byose igihugu kibakeneyeko no kukigwanira. Akana gace kambere k'ingingo ya 70, abene gihugu bose bategerezwa kurangura ivyo byose igihugu kibakeneyeko no kukigwanira. Numumenyesha amakuru arimo mu bagwanira igihugu, bavuze abanyagihugu bose, reka ntibavuze ikimanyi. Muriko murumviriza ibi, abantu bose bagwanya umuntu ateramiye igihugu cyangwa umenya ko bahejeje kwiyandika kwiharama yuko ari abasi b'u Burundi. Nibaze tuje hamwe bose turarira igihugu, tugikingi. Umunsi rero abarundi twese twofata ingingo yuko atanumwe asubira gutera igihugu, atanumwe asubira kwica uwundi, atanumwe asubira kurenganya uwundi, kuko n'ubutungane turabucunga. Ntagire urenganya uwundi, ntagire uwundi, ntagire utwara n'akantu na gatoya. Hari ingwano izobaga yemwe muri iki gihugu, hari ingwano yoba. None yotegwa nande abarundi twese, mugabo ubu hari nk'ikimanyu c'abarundi bashaka Uburundi busha. Nibajya rero bavuga ngo kirazira kuburariye. Jewe abana biwanje nama ndabibabwira, ni naba nakoze amakosa, ibwirizwa shingiro ryo ryankoresheje amakosa. Namwe genda mubwira abana banyu ko ari ukunda igihugu shikabacigure bakirari. Kandi nturabe imyaka ab'umutama, ab'umutamakazi, ab'umwana nta numwe avuyemo.
murumva rero uwo umwasi kumugwanya uramukinga sindababwiye ngo muce kumutera muca mumenya umwasi wariwe muce muzibira ntaronke aho amenera iki gihugu cy'u Burundi tuzosaga ka metero nimwe kwadrato isigara idacuzwe abarundi twese ducunye amahoro yazo casasagara hari ikintu muteza kumenya nta murundi numwe ndumva adashaka gutera imbere nta murundi ndumva atidoga kwa Kenya n'ubutunze ntuzuzobona ariko ararira mu bandi ngo mbega ubukene tuzovamo gute ariko atunze ibihera ntariko arafasha bajya bashonje mukabare n'ubu mugende murabe mu bubare abariko baranywa mu bubare barya brochette nibo bambere ariko baravuga ngo ubu bukene mu Burundi tuzovamo gute kanye agakubita icupa ku munwa yakurako ariko ngo imishahara gukwiye kuduga muga ariko anywa irengwe ariko arya ibrochette abana muhira bariko barya ibiharage agaca avuga ngo ubukene buratumaze akirirwa yicaye kwirigara ubukene buratumaze ndakunda cyane abashinga amateka baramaze kumenya ko baserukira bene igihugu kuko batanguye ingendo yo gukora nagira ndabwiye ko leta nkozi igiye koroherwa ku byo abashinga amateka bariko barakora ndabasabye mukomera amashyi abashinga amateka kuko leta nkozi icari kiyigoye kwari ugutondesha abantu ku rugamba kugira iciza kubarongora rero ku rugamba none ubu ko abashinga amateka n'abakenguza amateka bavyumvise bakaba bariko baratondesha bene igihugu ku rugamba rwo kurwanya ubukene tugira tuze gukomanda umuntu akorera leta yarazi yuko rero atazi icyo aricyo leta nkozi bagira amenyekana bamwe banka ko tugira rusasuma kugira twipange erega ijya rusasuma y'abakozi ba leta no kugira ngo twipange ku rugamba none wopanga ingabo utazi umwe wese icasha wotegeza kubukiza ukacumubwira uti we tonda aha nanje aha ducendereyo twagiye objectif ni hariya none hari iki none mu gisodaho ntihari abagwanira mu mazi abagwanira mu kirere abagwanira hasi abakoresha vya rurimbuzi muga bose bari kubagwanya umwasi umwe bose bavuga bati turuhukira hari ubu rero niko tugira ubukene namwe tugire débordement gauche droite face à face nawe mwari muzi ngo turi kumwe twese ni gute nitirayeri ababaji baza abacuzi cura ababumvyi bumba abarimyi rima twese duhurizahe kurwanya wa mwasi ubukene izo rero naganabwire ni inteko hariho inteko zibaza hariho inteko zibumba hariho inteko umwe wese twese tugaca bigira kiraye tugaca dutsinda umwasi ubwo niko rugamba rugira ubwa mbere nababwiye no gukinga twese dukinge ubwa kabiri turwane rero n'ubukene neza cyane kubera iki none ntiduhejeje kuja ku butunzi ko dufise amahoro duca dukamisha rero duca dukamisha uwo musaruro ayo mahoro duca dutondatira yeye duce tumenya yuko tubungabunge umutekano turwanye ubukene uvuze ngo turwanye ubukene atamutekano ufise ntushobora nagira ndabwire rero tubungabunge umutekano duce turwanye ubukene kubungabunga umutekano murumvise ko ataco bitwaye duce dukora rero tugere hatera yeye urugamba rero urugamba rwo kurwanya ubukene ni urugamba wamaho nk'uko sogokuru yagiye abivuze ntiruhera iyo umuntu arose ivyarya aca avuga ngo singira akazu iyo umuntu yarose akazu wese ngo yanywa afise amazi mu nzu basha yaronka amazi wese ngo toilette mu nzu yego kubera ikiza ndanyagirwa aja hanze ivyo vyahera ati ndakeneye akantu kanyunguruza yaronka ikinga acashaka imoto nabonye ambasaderi w'Ubushinwa ngaha ni igihugu giteye imbere cyane mugabo nibo biruka gukora kurusha natwebwe turabakene
ndazi ko bacayimubwira abashinwa nibo ba mbere biruka bakora ijoro n'umurango kandi batunze mugatwebwe dukenye tugaca twiyicarira tugashaka kuruhuka kugira sieste turyama kabiri tukarya gatatu abakene turya gatatu tukaryama kabiri tujya mu gitondo saa sita no mw'ijoro tugaca turyama mw'ijoro na saa sita none umwanya wo gukora tukura he naho turabakene kandi twidoga mugabo genda murabe abashinwa arya ariko arakora uzubona ariko arakora agazaratamira akantu aguma akora itiro niryo ryonyene rimuha akaruhuko rimufashe mugano ugaca dushaka rero tuze turabira ko akarorero mwene abo bateye imbere muri leta zunze ubumwe za Amerika umuntu yambaye ikaruvati uzubona ahitana ahantu mukate n'igikombe c'icayi agaca agenda arabirya mw'ibarabara ngo ntacererwe aha mu Burundi mwabona umuntu yambaye ikaruvati ariko ararya mw'ibarabara none biriya ariko araja mw'ibarabara biranka ariko aragenda biranka kuja mu none hose muri leta zunze ubumwe si bo bambere batunze none ni kuko abatunzi bobo baguma barondera natwe abakene twicaye namwe nimuvyiyumvire muri Etazini aho muri leta zunze ubumwe nahamaze umwanya munini nasanze umugabo aryamye ku nzira ku gatebe kari impande y'ibarabara ikoti yakuye ashira impande yiwe n'agaporte dokima ashira ngaho hanyuma nibaza rero niba abandi bo mw'ibarabara niho umugabo ngoya ngo ngaho gwahejeje akazi ka mbere ngo yaravye gutaha muhira ni kure kandi acaja gukora akazi ka kabiri ati mukurindira rero ko akazi ka kabiri gatangura aca bararyama ati burya telefone yayishizemwo soneri iza guca isona isaha zigeze aca avyuka aca yoga mu maso kuri kaya karobine aca yambara iryo koti ryiwe n'ikaruvati aca aja ku kazi mugabo twebwe abarundi dushaka amasaha 8 yo gukora bose nta numwe adasaba dukora amasaha 8 basha burya abarundi bakora amasaha 8 ku munsi nibanga yango ni mwarimu kubera afise deyade atayishitse kibara riba riguye esha abakozi bose ba leta bogira amadeyade kuja kwa mwarimu none uvuze ngo tubatondeshe baca banga ngo dushaka gutunga tuzotunga gute kwica nitwa dushaka gutera imbere tuve hasi dutambuke twebwe tufise amaterme meza ngo iki kibazo tucicarire ngo banzurindire tucicarire ngo banzurindire ngo rindira tucicarire nta numwe avuga ngo reka tugihagurukire kuva uno munsi duhindura imvugo duhagurukire ibibazo tubitorere umuti hagurukire none tuzogwana gute urugamba rwo kurwanya ubukene kwicaye tugereza kuva hasi burazi cari ico kurya ataco wahaye amaboko ukumva unezerewe cyane dutegereza guhindura ingendo aha mu gisagara muri pasare habo maze kubona abangutse cyane bamaze guhindura ingendo kera bahora bava ku kazi biruka kwibare kwari gutanguranwa intebe nziza bahava bahantanga none ubu bava ku kazi biruka gutanga ubundi kwisuka kandi none ugira irengwe ntibarinwa igira ngo baza ko ryaceri hakara ahubwo barinywera mu rukundo ntangere abapfasoni umunsi umwe twagize assemblée générale bacavuga ngo ico dukundira vaso ngo yaratwegereje ngo abanega bacu ngo kera yacaja mu kabara gacataha bose baryamye none ubu woja mu kabare n'uburimiro uva ku kivi guca utamuhira ryarengwe guca murisangira n'abana none ntumva ko ari sawa nk'abo baramaze guhindura ingendo mbega none nta kuntu twohindura ingendo twese dukwiye guhinduka nitwaba dushaka urugamba ruta continua victoire is incertaino urugamba rurabandanya intsinzi ni kashi
ubukene tuzobugwanya kandi tuzobutsinda twemeye gutonda kwitirayeri twese ku runani. Nimwe abamuzi ko amazu y'amayetaje adashoboka, nagira ndabwire ko mu Burundi ashoboka. Mu Kayanza baraduha akarorero barubaka inzu nziza cyane ngo bene gihugu yatanga $200 ku kwezi. Nimwiyumvire mu Burundi twofata umugambi wo kubaka Burundi, umurundi wese akavuga ati jewe nzotanga amahera 50 ku kwezi. Mu myaka 5 twari dufite amahera angana ikigaye. Inzu y'amanifita nayo tunaniye. Mugabo kubera iki twari dukanuriye ingwano kubera rero twari twarakanuriye ingwano, babandi bakamisha ingwano baguma badusamaza. None ubu nagira ndababwire nti biraheze uburoti ingwano tugira tukinge neza, n'Imana idufashe kugogera, dusenge Imana zana ba Mikayeli batonde ngaha, ba marayika bazi kugwana neza, dukinge igihugu hanyuma duce twigirira iterambere. Nimutabona mu myaka mikeyi dufise bijya twahora turondera mu batunzi tuzaba tubifise ngaho iwacu. Genda muri ayo makamburuzo bariko barubaka, egaza muraraba ivyo bibereka icarico. None amahera yakuye mu mahanga, uravye urwo ruzu rw'imakamba uca utangana. Genda murabe igicaniro muriko muraterera abagumya bangamwe bwenyene aho kigeze, murabe iteka muriko muriya. Tugize urunani byose birashoboka. Twese rero tuje hamwe dusubire kurabana abahutu n'abatutsi n'abatwa, twebwe tumenye ko Burundi rutegerezwa kubupfira tubugwanire gushika aho Burundi buzotera imbere. Umwasi ntashobora kudutsinda kirazira. Nashaka nsabe abahumure igihe twari turi ku rugamba, nimumbwire ninde yarazi ko azoshika. None bishika gute kuno munsi uzubona umuhumura ariko aridoga, aho yobaze kwiterera hejuru akabyina nk'abandi bari gahe imbere yacu ati jewe ndafise ibingwiye, kuko kubona nkiriho. Kaminuza yaragiye, Ngurube yaragiye, Ntuzeye Filiberi yaragiye, reka nabamara ko ari benshi gasha. Nagira ndabwire twashoboye ibigumye ntidushobora kunanirwa n'ivyoroshe. Ikintu bisaba gusa n'ubwo runani mvuze, ni nabajewe mfise aho ngeze n'imiburiburi nifashe abagenzi banje ndabaha akazi na 5 bobo. None twofata abamaze gutera imbere bose, umwe wese akavuga ati je ntegerezwa guha akazi abantu 5. Aha twasubira kubona umuntu yidoga mu Burundi. Tugira umutima reka tuzobisiga. Hari habo maze kubona bakora neza, amaze kugira mororero usanga atondesha abantu ahakazi. Reka nabo nyene bakeneye ivyagusa, barashaka yuko tubunguruza. Niba bawewe ugize agahinguriro gatoyi uca umuha akazi agahembwa akaba arose umutayi nawe agacaja korora iwe. Ntidusubire kwidoga. Mugabo abashoboye niseme wenye wamefaidikiwa. Abafaidikiwe nibamenye gufata binyuma nabo babunguruze tuje kwitirayeri imwe. Erega bavuga ngo bonwa butamira ntibuguhe bukoma induru ntiwumva. None ko bafise ari bo bake, abatagira ari benshi, none bumva umunsi byo kugendera kwa kundi kwa ya ntuze ya mpene bizogenda gute? Bavuga mu Kirundi ngo aho kuyibondo uhita iwanyu, aho kuyibondo uhita iwanyu, aho ndakuyibondo. Hariho umurundi yabwiye ikirimbu taba mucita igisaka, we naho ufise uruzu rwiza abandi ataturi kurabamarira kijya kibari gisaka. Hanyuma rero mugaragenda ababwire mu bateje imbere naho hari undi mugani mwiza cyane uvuga ngo nta utera ibuye aho yateretse igisabo. Murumva uwo mugani, aho kuyibondo uhita iwanyu, nta utera ibuye aho yateretse igisabo. Nuvuga aho kuyibondo ntuhatera ibuye. Mwumvise kugira ngo Burundi bube neza.
nta kintu kigoye, nidufashanye kugira twese duce dukingiranira ntihagire imyidogo itubamo kandi irashoboka. Rero je nagira ndabasabe ubu tuze turibwira twebwe ico twokora kuko turi incabwenge kandi bimeze neza. Nico gituma rero twatoye icivugo ngenderwako gushigikira leta mvyeyi, kuyishigikira kuko leta mvyeyi ije nk'umuvyeyi aje gufasha abenegihugu. None abenegihugu rero nabo nibayishigikire kugira ngo babe abatumwa bikunde, kuko nabo nyene bakazogambarara ntituzotera imbere twama turiko dutumwikomo ku ndongozi. Ariko nagira ndababwire ko n'abenegihugu nabo barafise ico bategerezwa gukora, kuko indongozi n'umwungere arereka niyona arayirerekaga, ararereka niyona akabereka inzira itumbereye ahari ubwatsi butotahaye, mugabo ntaca ari we aguhekenyera. Namwe rero nagira mvuge nti abenegihugu bagamburuke iyo leta mvyeyi kugira ngo twese tugende turi runani koko twitwa indongozi, abungere bari kumwe n'abantu baciye ubwenge atari impene. Iyo abantu bananiranye bataragirika babita ngo ni impene, ngo impene ushoreye ikaja imbere, iyi imbere ica yona, waje imbere ngo zikurikire, iyi inyuma igaca yona. None ga yemwe ko turi abantu twe twoba impene gute? Reka rero habe leta mvyeyi, habe n'abana beza. Abana beza ni umwana bikorwa, umwana agamburuka, umwana aguma arondera icotunga umuryango. Uzobona umuvyeyi amukunda cyane. Mbe murabona ingene no mu muryango umuvyeyi aguma atumagiza umwana agamburuka, bagamburuka bose aca batuma bose. Nta kintu kiryoshe nk'iyo uhamagaye umwana ugahamagara Karaveri hagaca hitaba Merikiyo, biraryoshe cyane kuko umwe arateba uwundi agaca barakora. Natwe rero tube abana beza mu muryango, indongozi zibe nziza z'abavyeyi, mugabo natwe tugire abenegihugu beza, abana beza bagamburuka, hanyuma twese tugire urunani dutera imbere, byose bizoba biheze. Ntawe uzosubira kutwiba ubwa mbere, ntawe uzosubira gusesagura itunga ryacu, ntawe uzosubira kutwaka igiturire, kandi twese turi ku runani. Nagira ngo ndabasabe mu bakarorero aba bari muri iki kibanza ubunyene ngaha bova ngaha bafashe iyo ngingo, bova ngaha bafashe iyo ngingo, Uburundi bwose buzoca bwera mu ndwi zibiri, kuko turi benshi kandi tuva mu ntara z'igihugu cyose. Nuvuga ko turashobora guca tuvura. None rero nagira saba bahumure mufati ya mbere, kuko nimwe muzi ingene komande migenda n'ingene abenegihugu bagamburuka komandema. Nimwebwe muzohanura abandi, mushikire leta mvyeyi, hanyuma duce turwanya wa mwasi yitwa ubukene kandi tuzomutsinda, tugira amahoro y'Imana.